Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi reka tuyatangurire ku ngingo nkuru arizo zikurikira. Ibarabara rikuru ry'igihugu nimero ya gatatu ariryo rya Bujumbura Rumonge riramaze inzu yose ritarengana. Inyuma yaho ricikiye bamwe mu bahora bakora urudandazwa hagati y'igisagara ca Rumonge na Bujumbura. Ibikorwa byabo bikaba byaramaze guhagarara. Nayo bamwe mu bana basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barashima ingingo yo kubakura muri ayo mabarabara abadafise abavyeyi, ariko bobo bagasaba ko ahubwo ho cashirwaho ibigo bibakira. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Reka tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Ibarabara ry'igihugu nimero ya gatatu ariryo rya Bujumbura Rumonge riramaze inzu yose ritarengana. Inyuma yaho ricikiye ibikorwa imashini zibiri zishirahamwe rya Sojas Atome rikaba rifise ibikorwa vyo kuguma bica ikinogo kinini ahashikira ibihomoka n'ubu bibandanya bikoroka. Eka ndetse ivyo imashini bikafasha kandi no gushira ivyo bihomoka ku mpande. Nayo abahora bakorera ibikorwa by'urudandazwa hagati y'ibisagara vya Rumonge hamwe na Bujumbura bamwe bikaba byaramaze guhagarara. Jean Pierre Misago. Inyuma y'indwi barabara ry'igihugu nimero zitatu Bujumbura Rumonge ricikiye mu Kavugangwe ku mutumba wa Rutunga, ikimaze gutera imbere nuko bagenda n'amaguru barengana atangorane nimwe, ariko bihuta mu gihe ibimashini biba bitariko birazibura. Ivyo bimashini navyo vyimvye ikigazo ku ruhande rw'imusozi kugira ngo ivyururuka vyururukire muri co. Ivyo imashini navyo bigaca biza biyora ivyururutse bishira ku ruhande. Ahandi imiduga ibandanya ihanahana abiyunguruza, bikagendeka kuba badafise imizigo, bikagora kubafise ibidandazwa bunguruza. Abakenyezi twahasanze mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bahejeje kuhajabutsa ivyamwa vya mandarine bakoresheje abavyikorera ku mutwe, ntibemeye kuvugira ku vyuma bifata amajwi, basiguye ko bamaze kubivuga kenshi, ariko bakirindiriye ikiza kibatezurira ngo urudandaza rwabo rugende neza. Abandi barabangiriye kurangurira Bujumbura ngo barabe ko ibintu vyoja mu buryo. Hari n'abari bamaze kurangura nk'igitoro ariko kigumi Bujumbura kubera kubura aho bagicisha. Abakoresha iryo barabara bipfuza ko ivyaho hantu binyaruka, ni mu gihe ubu inzira isigara ikoreshwa ariyo guca mu kiyaga Tanganyika mu mwanya ibimashini biriko birakora. Inzira ica mw'itaba ryaho hururutse, igipolisi kikaba kimaze kugabisha ko boyiheba kuko hari ibimenyetso vy'uko ako gasozi gashobora kururuka umwanya n'umwanya abantu bariko bararengana. Tubandanye nano makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu, aho abana basegerereza bakaba no mu barabara bashima ingingo yavuzwe kuri uyu wa mbere ko bahawe iminsi 14 bazobe bavuye mu mabarabara. Abadafite abavyeyi ariko bagasaba ko hojaho ibigo bica bibakira, n'abafise imiryango bo bagasabwa gusubizayo kugira bace basubizwa mu mashure. Tubumvirize. Ngo bafashe ko je naribonye neza, ni nkuko nyene boca badufasha bakadushira ahantu mu kigo, baca bashobora kudushikana mu miryango twaje tuvamwe kugira abavyeyi batubone nyene ko twatashe. Ingingo bafashe nyene ndayakira neza kubera naje nashaka gutaha, mugabo nyene mbura uburyo. Mugabo nyene ndavyize iyo ngingo je ndayifashe neza, ndayakiriye neza. Ariko nabyakiriye nuko nyene badufashe nyene bakadushira nko mu kigo, nuko nyene boca bafata nyene kubera hariho abadafise n'imiryango nyene ukuntu bodufasha. Icyo nsaba nuko nyene bontahana bagaca bantanguza mw'ishuri kuba je nabuze uburyo bwo kwiga, ubu mba ndi mw'ishuri.
iyo ngingo je mbona yuko hari abatifashije n'abifashije, hari abadafise imiryango. Ico bokora bokwegeranya bakaraba bafise imiryango bakabasubiza iwabo, abadafise imiryango nabo bakabashira mu kigo bakabigisha bakabafasha, hama bigaca vyoroha. Yakiriye neza nuko bodufasha tukaja mu mashure, bakatujana kw'ishure, bakaturihira inyambara amakaye bakaduha imbariki tukataha muhira, marabo bakafasha hano badafise iwabo bakabajana mu kigo. Rero nuko benshi ababishoboye canke leta yuko yozira tujana kw'ishure tukiga, onye nta mwana n'umwe wosubira mw'ibarabara barinze kuja mw'ishure, benshi bipfuza ko biga. Turabandanya nano makuru. Mu minsi itarenga 3 televiziyo Isanganiro izorumanya umwaka urangiye itanguye ibikorwa. Bamwe mu bayikurikira bagashima intambwe yateye mu biganiro n'amakuru ishikiriza musitanteri wa commune Mukaza Renovasi Ndayihebura, agasaba ariko ko hogwizwa ibiganiro byo gushikira ugwaruka mu migambi yabo. Aka rero mu buzima bw'ikimenyesha makuru ni gihe kitari gito, ndibuka igihe radio televiziyo Isanganiro yugurura, uravye ibikorwa uko vyagiye birakurikirana ko bwagiye murakora, ntimwasa n'abashasha muri uyu mwuga cyane cyane wa televiziyo, mwari mwaravyiteguriye bikwiye. Turashima rero ko mukora muragerageza gutanga amakuru yo mu mice y'igihugu itandukanye, muravugisha urwaruka bakuze n'abatamakazi, murakwirikirana ibikorwa bya politiki by'ubutunzi n'imibano. Ico turagishima cyane. Ikindi naco nuko twabasaba yuko mwufasha mu bijanye n'iterambere cyane cyane ry'ugwaruka, mugwize cyane ibiganiro bijanye n'iterambere ry'ugwaruka. Tubananye nano makuru aho ngo hariho akarusho ku bijanye n'Uburundi nyuma y'imyaka 60 irangiye buhabuje intahe yo kwikukira. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baganira televiziyo Isanganiro bagasaba ariko ko ho kongererezwa amafaranga ashirwa mu gisata c'uburimyi kugira ngo Uburundi buzoshike ku kwikukira nyako. Twe ku banyagihugu turabona yuko hari hakarusho kuko dutwagwa n'indongozi twitoreye. Ico ni nk'akarusho twe tubona kuko byongeye tugitwagwa n'abanyamahanga. Musanzwe nta karusho kari kahari kuko umunyagihugu ntiwasanga afise ubwigenge nk'uko abufise ubu. Twumvishe akahise twarumva neza ko abarundi batarikukira bari babayeho nabi bivanye n'abadukolonije. Mugabo ubu turashima kubona twarikukiye, ni mu mahoro turidegemvya, nta bakorone bari ngaha ngo baze baradukoloneza kujya kwa kera. Uburundi bwaramaze kwikukira imyaka, biragaragara neza kuko turabona neza yuko twikukiye kubera nta mukoroni numwe agitwara Uburundi. Twarikukiye mugabo hari hagahaze katarashika ku nta kanovera kanini ya turaronka, nitwamara ugashikako mugabo urana ko leta y'u Burundi iri kirita ku rutare. Mu bijanye n'ubutunzi nukuri umunyagihugu mutoyi novuga yuko abayeho nabi, ntarikukira aracafise novuga arafise inzara. Kugira ngo twese ntituzosubire gusaba imfashanyo mu Burundi, twokura amaboko mu mpuzu mu wese mu kazi kiwiwe. Nka twebwe ngaha muri Bata turabadandaza amatelefone, tukadandaza tukunguka, hama tukaja kurangura ivyo twarondera ku bandi b'abanyamahanga, natwe tukavyishoboza. Kugira ngo umunyagihugu yikukire neza boyongereza na cyane cyane mu burimyi, bakaraba bakavuga ati okay, nimba ari pourcentage bavuga bongerako bakongerako nk'ukuntu baye baravuga yuko budget ya leta bagiye kuyiduza, ni mu burimyi bakaraba ikintu boyongerako. Bananye nano makuru mu gisata c'imigenderanire aho ngo Uburundi bwiteguriye kurungika inteko zo kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Nshingiro,
akaba yabishikirije imbere y'abaserukira ibihugu vyabo kuri uyu wa mbere akaba yari ko aratanguza indwi yahariwe imigenderanire ibaye ku nshuro y'indwi. Albert Shingiro akaba asubirwamo mu Kirundi na Armel Mutore. Le Burundi est fier d'entretenir des relations cordiales. Uburundi burishimira imigenderanire myiza n'ubucuti budasanzwe bufitaniye n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Musanzwe muzi ko ako karere karangwamwo ihungabana ry'umutekano rimwe na rimwe mbere bikanaba nabi cyane nk'ibitero biheruka kugabwa n'imigwi y'iterabwoba mu buseruko bw'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi igihugu cene wacu. Nous condamnons énergiquement ces attaques ainsi que les guerres par procuration qui se multiplient de plus en plus dans notre région. Turiyamirije twivuye inyuma ivyo bitero biboneka ko hari abavyinyegeje inyuma ivyo na cane cane dukunze kubona muri aka karere duherereyemwo eka mbere no muri Afrika. Turemeza tudakekeranya ko atayindi nyishu ishoboka atari ibiganiro n'umwumvikano biroresha ku mahoro arama. Ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ishigikiye ivyemeranijwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere iheruka kubera i Nairobi. Nk'uko mubizi haremejwe ko hoshigwaho igisirikare c'akarere ka Afrika y'ubuseruko kijejwe ivyo kugarukana amahoro n'umutekano no kugwanya imigwi y'iterabwoba mu gihe tokwemera kuganira atagisabwe. De déposer les armes sans condition et retourner dans leur pays d'origine. Uburundi busanzwe bushira imbere inzira y'amahoro bukaba buzokwifatanya n'ibindi bihugu mu gutanga abasirikare babwo bazoja mu byo gufasha gutsimbataza amahoro n'umutekano muri aka karere gasanzwe karasinzikajwe n'intambara. Qui a tant souffert. No kuri iyi nkuru ijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mafasha kanya kuyakurikira, nshimire na bagenzanje bo mu ruganda bamfashije kuyatorokanya. Mubandanye mugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.